Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe mu wese hadukurikiye aherereye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri aya makuru agezweho ku mugoroba kuri uyu wa kabiri kwigenekezo rya 29 mu kakaro 2025. Tukaba tubazaniye amakuru hariko aravugwa muri politike n'intwaro aho mugiye gukurikira byinshi bigiye bitandukanye biriko biraba ku Nshingamateka bashasha. Tubamenyeshe ko bose 100% ari aba ACNDD FDD. N'uyu munsi ubuyobozi bw'inama Nshingamateka ntibushoboye gushingwa. Mu nama Nshingamateka rero kuri wa 29 mu kakaro 2025 mu ngoro y'amanama mu Kigobe abashingamateka bashasha bakaba bahejeje kwiga no kwemeza iminyanyuro y'itegeko y'amategeko hagiye kubagenga mu kiringo c'imyaka 5 bagiye kumara no kuvuga kuva muri uyu mwaka wa 2025 gushika muri 2030. Amategeko rero niyo abaho uburenganzira bwo gushiraho ubuyobozi bw'inama Nshingamateka nk'uko bizwi, ndetse twagiye turanabibamenyesha mu biganiro canke ayandi makuru. Mwenyamanya korera ayo mategeko haciye arungikwa muri sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro maze niyayemeza abazobi baronse uburenganzira bwo gutora abazobarongora muri ico kiringo. Ku munsi w'ejo niho habaye gusasa kwa mbere mu nama Nshingamateka. Uko vyagenze tugiye kubibanyuriramwo, ariko kandi kuri iyo ngingo duhejeje kuyabwira nayo tukaza kuyibagezaho ku buryo burambuye, tukaza no kugaruka rero ku mpande zibiri zisharikanye bose bashaka kurongora inama Nshingamateka. Harimwo rero ikibanza kimwe ariko imfizi ni zibiri. Kugeza ubu rero wahora avugwa cyane ko azorongora inama Nshingamateka ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu rero akaba ari umwizigirwa akomeye wa President Varisito Ndayishimiye, yanamubereye n'umuyobozi mwishikirajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka ishika kuri 5. Ku rundi ruhande rero hari Daniel Gerase Ndabirabe, uyu rero akaba n'ubundi yasanzwe yahora ari umukuru w'inama Nshingamateka. Ku munsi w'ejo rero abo bompi uko ari babiri ari Ndaruzaniye na Ndabirabe babonetse mu masura yabo atameze kimwe. Ku ruhande rumwe rero Ndaruzaniye yari yarakaye cyane, ariko Gerase Ndabirabe ariko aratwenga cyane. Ese ni gute vyoba vyaragenze? Tukaza kubabwira rero ibitangaza vyoba vyarabereye mu nama Nshingamateka ku munsi w'ejo ndetse no kuri uyu munsi turiko. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV, turabahaye ikaze. Haribazwa uzotahana ikibanza c'umukuru w'inama Nshingamateka. Ejo haheze hari kugenekezwa 28 mu kakaro 2025 abashingamateka bavuye mu busuma bw'amatora yo kuwa 5 ruheshi 2025 barakoranye irya mbere mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe nk'uko amategeko abiteganya. Inama ya mbere rero ikaba yararongowe n'umushingamateka rusha imyaka abandi. Uwo ni umushingamateka afise imyaka 72, amazina yiwe akaba ari Joachim Barutwa nayo. Akaba rero serukira intara ya Gitega, niwe yarongoye ivyo bikorwa kisasa rya mbere y'inama Nshingamateka. Inama rero yategezwa kwiga ibibazo bibiri, harimo kwemeza amategeko ngenderwako canke règlement d'ordre intérieur n'inama Nshingamateka no gutora abazoyirongora. Ubwo no kuvuga mukuru w'inama Nshingamateka hamwe n'ivyegera vyiwe. Abashingamateka bumvikanye gushiraho umurwi canke komisiyo ubigira impinyanyuro zoba muri règlement d'ordre intérieur yahahora, baca barahagarika ibikorwa vyejo. Iyo nama rero ntiyashikanye amasaha 2 ibiraheze. Kibazo rero kijanye no gutora abatwara inama Nshingamateka ku munsi w'ejo caraye kitizwe. No kuri uyu munsi rero twabibabwiye ko habuze umuyobozi w'inama Nshingamateka. Gusa rero ni ikibanza kimwe ariko imfizi ni zibiri. Kugeza ubu wahora avugwa cyane ko azorongora iyo nama Nshingamateka ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu rero ni umwizigirwa akomeye wa President Varisito Ndayishimiye.
twanabibabwiye ko yanamubereye n'umuyobozi mwishikirajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 5 muri Kigarama 2024 abisabwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. General Major Ndaruzaniye yari yisabiye gukukuruka mu gipolisi hataragira igiharuro ca mbere cari cuko Leonidas Ndaruzaniye yari gushobora gusubirira Reveriyano Ndikuriyo. Tumenyesha ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yoba yaratowe mu bakenguza amateka, akaba rero Ndaruzaniye yari yiteze kuba umunyabanga mukuru mu burongozi bwa CNDD-FDD muri 2025. Kuri ico gihe yaravyanse mbere acafatwa n'ingwara itangaje yamumajije indwi zibiri yataye ubwenge ari muri koma mu bitaro vyo mu mahanga haba muri Kenya ndetse ni Dubai. Kuri yo rero yaraharokotse haragaruka kurongora CNDD-FDD muri Ruhuhuma 2025. General Major Ndaruzaniye hagenwe kurongora intara ya Ngozi mu kurindira amatora yo kuwa 5 ukwezi kwa 6 2025. Yaragiye kumwugururira umuryango wo gutwara inama nshingamateka. Umunsi rero ashikirizwa icese kubabura amatari. General Major Ndaruzaniye yarafukamye imbere ya Perezida Ndayishimiye, ishengero rikoranye hanyuma Perezida aramusengera, n'ikimenyetso gikomeye c'imigenderanire iri hagati yabo. Mu nama rero y'ejo haheze, General Major Leonidas Ndaruzaniye yabonetse yavuvye yuzuye umujinya n'umubabaro, bariko barerekana rero kibiriraho ibikorwa by'iyo nama ya mbere, baza baramucisha ko bamwerekana ko aho yicaye atarameze neza. Ntiyaboneka rero nk'uwiteguriye amabanga hambaye yemerewe, ahubwo yasa n'uri ko abiramwo intambara muri we. Ku rundi ruhande rero haboneka Daniel Girase Ndabirabe akeye hatwenga yahukwa no kwifata nk'uko yoba akirongoye inama nshingamateka. Yaranafashe n'ijambo atanga intumbero yo gushiraho komisiyo ija kwiga règlement d'ordre intérieur. Wararongoye ibikorwa rero ntiyubahutse no kumuvuga mw'izina. Ijavu n'umujinya ku ruhande rumwe, akamwemwe n'agahemo ku rundi. Seninda zotahiriye intebe imwe rukumbi. Amasoko yo muri CNDD-FDD avuga ko nk'uko vyagenze kuri Reveriyano Ndikuriyo mu burongozi bw'umugambwe na Daniel Girase Ndabirabe yoba yaranse kurekura uburongozi bw'inama nshingamateka. Izo ni ingingo zifatirwa mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD canke Conseil de Sage, aho naho Varisito Ndayishimiye akaba afise amajwi make cane. Girase Ndabirabe rero yoba yari yemerewe no kuba ari wazoca atwara umurwi severe inyuma ya Petero Claver Ndayicariye. Ivyo Ndabirabe rero akabona ko kumwegizayo kuko yoca anava muri Conseil de Sage. Perezida Ndayishimiye rero nawe aratinya ko Ndikuriyo yagumye ku burongozi bw'umugambwe Ndabirabe akagumana inama nshingamateka, Conseil de Sage ikaguma ari uko iri, ahubwo rero na Lieutenant General Jacques Rakobuca agahava ayizamwo. Ndayishimira aratinya ko abo bagabo bazomubuza kwitoza muri 2027. Abagabo rero nabo barazi neza ko ikiringo ca kabiri ca Ndayishimiye kizoba ari ico kubahamba muri politiki. Ubu rero umukino urashushe, naye makarata hariko arakenerwa ahatabona. Ninde azotahana intsinzi? Ndayishimira akunze gukoresha ikarata y'umwanya wo kwikura kw'abanzi biwe. Mugabo umwanya ujana kuri 2027 uriko uriruka cane. Iyindi karata rero akunze gukoresha niyo gusinziriza abo bahanganye, kabereka ko yabahebeye canke bakamera nk'abagabura intsinzi, ati ndabareka namwe mundeke. Ngorane afise ubu nuko abo bahiganwa bamuzi neza imigambi abafitiye. Bose rero bakaba barahisemo kwiyorobeka no kunyinyurana nawe mu gacerere, bakaba baterekanye ko bamugwanya, ati umpisha kunyanga nkaguhisha ko ndabizi. Ndaruzaniye canke Ndabirabe? Inyishu sekera turategereje ibizoba kuwa mbere, kuko hari itangazo rya Varisito Ndayishimiye ryasinywe ko nawe yerekana ko kuwa mbere hariho inama nshingamateka izotora umukuru w'inama nshingamateka. Ivyo rero nivyo biriko biravugwa muri politike hamwe n'intwaro, nyuma rero yuko habaye amatora n'ubundi y'abashingamateka. Murabizi ko yabaye mu kwezi guheze. Tugaruke rero ku mushingamateka Martin Niteretse. Uyu rero n'uyu mwanya aracari umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano. Haribazwa rero aho umwete Martin Niteretse wazananye ivyo atakoze mu myaka 3 yabikoze mu ndwi zibiri, kuko muri no minsi biragoye ko haca umunsi hatabonetse inkuru nshasha y'umushikiranganje Martin Niteretse.
hari haciye rero n'indwi zitatu hagiye habona ivyamuranze mu myaka hafi 3 hamaze hari umushingamateka w'intwaro yo hagati mu gihugu y'iterambere rusange n'umutekano. Hari vyinshi rero yerekanye ko atigeze akora none ariko agerageza kubirangura muri no misi ya nyuma ya leta ya Gervais ko buca bataziranda kugarika se ko barakanya ko guca amanota imbere y'uko leta ihinduka biriko biribazwa ko nkuru rero yagiye habona hari vyabonetse ingene mu myaka hafi 3 Martin Teresa atigeze agendera abapolisi ngo abumvirize bitandukanye n'ingene abashikirangaje b'imbere y'uwo harimo Lengiyo mu Bunyoni na Gervais ko buca bahora bakora. None muri zindwi zibiri yaciye agendera intara nka zose z'igipolisi arakoresha amanama atari make arumviriza ibihanza abapolisi ndetse Pacifique yanahazwe ku rubuga rwe yarerekanye ingene mu myaka hafi 3 amaze aba ajejwe Martin Teresa atigeze yambika abapolisi kugeza aho basigaye bambaye impuzu ziteye ibiremo ku mpande zose n'ibirato vyaraheze inkofero zo abatari bake basigaye bambaye zo mu gisirikare. Umuntu rero yahera Martin Teresa yaciye yemerera abapolisi imyambaro ibiri bishasha bazuba baronse muri Nyakanga izabe n'umwambaro wa gatatu bazoronka imbere y'uko umwaka uhera. Ubundi rero abapolisi bahora bahabwa imyambaro ibiri ku mwaka none amafaranga haribazwaho yoba yaravuye kuko yari gukoreshwa muri myaka 3 none agiye gukoreshwa mu ndwi zibiri gusa. Imyambaro icizana na hehe mu kanya gatoya Martin Teresa yavuze ko ivyo kuzigura ari vyo byafashe umwanya munini ntiyasiguye rero aho vyari vyarangiye. Nkuru rero yaheruka yerekeye ivyaranze umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere harashimitse ku kugene ingingo ziwe zerekeye ibiciro zitigeze zubahirizwa mu bisanzwe rero wari kubahiriza no umushikiranganje afise intwaro mu gihugu hagati n'umutekano nta uzi ko rero habaye kwagirizanya ibukuru. Tumaze rero kwandika iyi nkuru ko Pacifique bivuga amajambo Martin Teresa yavuze kwa kano heza hari kwigenekezo ya 24 kwezi kw'indwi 2025 mu yinga kubijaye n'ibiciro ntasanzwe yatangaje ko bakoresha ibiciro bitemewe na leta bagiye gufatirwa ivyabo gufungwa no gutangishwa ihadabu rikomeye. Vyatevye bukeye rero iyo ngingo yari kirashirwa mu ngiro n'igipolisi abadandaza rero batari bake bahagaritswe mu mihingo myinshi bazira ibiciro birenze ivyo leta yashinze cane cane ku binyovya vya Burundi. Ubundi murwi Martin Teresa yakariye nabakora akazi ko kunguruza abantu imodoka nyinshi rero zaratangishijwe mahadabu ashika umuriyoni kubera kurenga ku biciro byo kwiyunguruza. Bene imiduga nabo bavuga ko barenganwa kubera buri gitoro camagendo ku mafaranga menshi cyane rero byatumye kwigenekezo rya 28 ubwo nejo aheze igikorwa cyo kunguruza abantu kiba nk'igihagaze mu gihugu cyose. Abanyagihugu rero baduga ruguru bavuye i Bujumbura be n'abamanuka i Bujumbura bavuye ruguru barabuze imodoka zibunguruza amaparikingi mu gihugu nkaho cose yari yera. Martin Teresa rero akaba yarategetse ko kuwa kane nyene ko atamukomisiyoneri cyangwa umukobwa kaye bazosubira kubaho mu Burundi yategetse igipolisi kubafataho bababunye hose. Martin Teresa aratinya kubona umuhetsi wiwe atakirongoye leta. Yari nk'umwana wa Gervais ko buca imbere yuko ko buca aja kurongora leta. Martin Teresa ari umunyamabanga yamaho canke secrétaire permanent mu bushikiranganje bwo kwa Gervais ko buca niwe rero yamudugije amugira umushikiranganje. None ko ko buca havuye Martin Teresa arafise ubwoba ko ashobora gutakaza ubushikiranganje. Niyo mpamvu rero ariko asi atazambaye ngo agaruza amanota yose yatakaje. Asigaye kumenya uko rero mu ntambara imuhuza n'ibindi bihangange ndayishimiye abona Martin Teresa yoba azagumukira umuhetsi wiwe akaja ku ruhande rwa Ndayishimiye. Ico ni kimwe mu vyo Ndayishimiye azokorera ko cane kugira asubire kumugira inomero ya kabiri muri leta y'u Burundi. Nyamara rero ingingo zagihuti Martin Teresa ariko arafata simwe muri zo zirashobora no gutuma ibintu biyangara. Ntivyoroshe gusaba imiduga yunguruza abantu kubahiriza ibiciro vya leta mu gihe utayihaye igitoro gikwiye. Kuvuta no gufunga abakomisiyoneri n'abakokaye nta muti urimwo na gatoya na rirya leta itariko irafasha ingene ubuzima buboneka. Ingingo rero izongereza miryango igiye kuba mu bukene butagira izina. Inyishirama rero iri mu kuzana igitoro gikwiye guha agaciro ifaranga ry'u Burundi kugarukira ubutunzi bw'igihugu maze ubuzi bukaboneka. Ibindi byose rero mu kwerekana ko leta iriko irakora kandi yarananiwe.
niko Pacifique Ninahazwe yoba ashikiriza. Reka rero tubagezeho n'ayandi makuru ariko aravugwa. M23 iheraherutse kurekura abasoda Burundi yari yarafashe. Abo tuvuga rero ni babandi nyene President Ndayishimiye yari yarihakanye muri Kigarama 2023 ko atari abasoda b'u Burundi ahubwo ngo n'abagwanyi ba Red Tabara. Ni babandi nyene General Gaspard Baratuza yihakana muri Ruhuhuma 2025 akavuga ngo n'ububeshe bwa Photoshop, ngo nta basoda b'u Burundi bafashwe, ngo mbere bahagaze neza mu turere bari barahawe gucungera. Maria FCM 23 wari wagumye uvuga ko wifuza kuvugana n'abatwara u Burundi kugira babasubize abasoda babo. Uwo muhariro wafashe impiri. Leta y'u Burundi rero yo yagumye ihakana ko abasoda bayo bafashwe. Amakuru rero dufise aremeza ko hari abasirikare b'u Burundi FCM 23 iherutse gushikiriza u Burundi. Abo basirikare bakaba barashikiye no muri Kamuha. Imiryango yabo basoda iremeza ko barekuwe kandi ko bamwe baze no kubonana n'imiryango yabo, gusa ntibaremererwa kuja iwabo kuramutsa imiryango. Barekuwe rero bo bashika 20 canke 20. Yaba FCM 23 yaba leta y'u Burundi nta numwe yagize ico avuga kuri iryo tahuka ry'abasoda b'u Burundi bari barafashwe impiri. Imiryango rero yoba yarabandanije kubura bayo bari barafashwe iraheza ikagira ico ishikiriza, ariko rero inatangaze n'amakuru kugira ngo n'abarundi nabo batekane bivanye nuko bari barafashwe impiri na M23 mu ntambaro zabereye muri Nord Kivu. Turabakengukiye cyane kuko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Basaba rero kugira ngo ntimucikwe n'ibindi tugenda tubishikiriza mu mwanya uri imbere. Turaza kubagezaho n'ayandi makuru akomeye cyane. Fyonda kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.